Ndasubiriye kubaha kaze mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kwimurisha kwa nyine mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru menshi cyane n'amakuru tugira tubashikirize kuri aya mango. Ndabaye mwaramutse rero abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye riniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimurisha kwa nyine mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri aya mango n'amakuru ari buze kugaruka ku nkuru zitandukanye n'amakuru turaza gushimikira ku mutekano hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kuri ubu rero ibintu birongeye birazambye nyuma yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agendeye intara ya Kirundo ndetse agashikiriza abanyagihugu ko bafise umwanzi kandi uwo mwanzi atawundi ari u Rwanda, ndetse yashiye atangaza ko mu minsi mikeye araza gushika i Rwanda ndetse agatanguza intambara. Yaravuze ko mu masaha abiri yonyene araza guhashitse mu Rwanda agaca atanguza intambara ngo agahisomo leta y'u Rwanda. Ubwo rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangazaga ibingibi nta kintu na kimwe leta y'u Rwanda yigeze imusubiza, yararuciye irarumira iramwihorera nkuko nubundi bisanzwe. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ivyo yakoze yaciye akwegera abanyagihugu b'u Burundi. Kuri ubu rero ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi imipaka irugaye. Ibi byakozwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo acungere umutekano wiwe, bikandi yabikoze ngo yagiriza u Rwanda ko rwarufadikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa Tabara y'umugore Tabara uri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Ubumanuko. Gusa leta y'u Rwanda ntiyahengeshanyije guhakana ibi byose yivuye inyuma, ivuga ko atayihuriye no guba M20 no kwa nyine Tabara ihungabanya umutekano muri Repubulika y'u Burundi. Kuri ubu rero ibintu birayangaye mu Burundi, abasoda itsinzi basize ubuzima n'imigwano yazindutse ihuza u Rwanda n'u Burundi muri nyine ngaha mu Kirundo mu buseruko bw'u Rwanda. Ni ibintu rero bitunguranye bidushikiye muri amasaha. Amasoko yacu adushikirije ko kuri ubu ngubu ibara riguye ku Burundi, abasoda itsinzi barahaguye n'urugamba rwazindutse ruhuza nyine ingabo z'u Rwanda ndetse n'iz'u Burundi ngaha nyine mu Kirundo. Isomo rero perezida w'u Burundi yatangaga avuga ko ngo azaha u Rwanda akazosigurira imvo n'imvano y'ijambo ikirundo. Kuri ubu ngubu rero ijambo ikirundo ryoba risiguriwe hubwo leta y'u Burundi ya Evariste Ndayishimiye ariyo y'abasendede n'aba FDD. Perezida w'u Burundi rero kuri ubu ngubu hasohotse itangazo rimuhamagarira ko abasoda bashika 300 bo baguye nyine kuri uru rugamba ngaha mu ntara ya Kirundo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye atangaza ko azotera u Rwanda kandi akavuga ko ngo azobaha isomo rikomeye nyuma yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiyunze na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Aba bose bari bafise umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda urongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yaciye atangura gufunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, yagirije u Rwanda ko rwarufadikanya n'umugwi witwaje intwaro wa Tabara ndetse anagwagiriza ko ngo gwaba ari igihugu nyene ngo gicumbikiye abanzi. Murabizi ko mu mwaka wa 2015 ubwo leta y'u Burundi yari rongowe na Pierre Nkurunziza harabaye kudeta. Iyo kudeta bivuga ko yari yatewe na Niyombare. Ico gihe rero byaciye biyangara ndetse binavuga ko yoba nyene ngo ubu utegetsi bwa Pierre Nkurunziza bwari bugiye gufatwa n'uyu mugabo nyene ari we Niyombare. Abo rero bose baciye bahungira mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe y'abasendede FDD yagiriza leta y'u Rwanda ko yoba icumbikiye abanzi basize bagize uruhara muri ikudeta yari ikorewe Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Evariste Ndayishimiye ubwo yagendera leta ya Kongo irongowe na Tshisekedi barifadikanyije ndetse banatangaza ko ngo baba bagiye gutera u Rwanda, ngo bavuga ko bazorasa ku Rwanda bibereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ko atamwanya munini bizobafata kugira barasi Kigali
Ivyo rero leta y'u Rwanda yaravyumvise, nta kintu na kimwe yigeze irabikora, ko yategereje ko hoba hari uwotera u Rwanda. Gusa nyuma yaho leta ya Kongo yaciye iroboye nyene na Tshisekedi baciye batanguza amajambo bavuga ko ngo intambara yari hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ngo itagishobotse, ngo ndetse leta ya Kongo idashobora kuba yotera u Rwanda. Nyuma yaho rero ibintu byarakomeje birabandanya, nkuko n'ubundi na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nubwo yaratangaje ko azotera u Rwanda mu minsi iheze, ubwo habaga inama igize ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu bya Afrika yunze ubumwe nyene abahuye muri Ethiopia. Perezida w'u Burundi yashinze intahe avuga ko ngo abama badodobereza bavuga ko hari intambara iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ngo nibasubize amero mwisaho. Nyuma yaho rero yaciye anavuga ko ngo gusa abarundi bo kwama ngo barikanuye kuko ngo batazi iminsi ngo y'igisuma ngo ibiharuye. Ibyo bishimikiye ko rero bica vyumvikana ko hoba hakiri akanunu ko yazotera u Rwanda. Ababandanya bakurikiranira hafi rero iby'urugamba rubera ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abahinga mu bya politike bashingiye ku ngingo y'uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko nyene avuze ko atantambara iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, gusa akarenza ko amajambo avuga ko ngo abarundi bagomba kudasinzira ngo ahubwo bagomba kuryamira amajanja ngo iminsi y'umwanzi ngigisuma iba iharuye. Abahinga rero baciye bashimikira kuri iyi ngingo bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye kushika amaginga yoba n'ubundi agifite umugambi wo kuzotera u Rwanda. U Rwanda narwo rero rwaciye rurikanura ndetse rutangura no kohereza abasoda ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi mu bice bitandukanye mu rwego rwo gucungira umutekano w'abanyagihugu b'u Rwanda. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi aciye ahabwa isomo mu buryo ubutunguranye atari yiteze. Kuri ubu rero abasoda itsinzi b'u Burundi baguye ku rugamba. N'itangazo risohowe kuri ubu ngubu rero rishikirijwe leta y'u Burundi ibashikiriza ko bagomba kujya gutora ibiziga by'abasoda b'u Burundi baba baguye nyene mu rugamba ngaha mu Kirundo, ubwo igisoda camaraga kubakubita incuro. Abasoda b'u Burundi rero babandanya bagwa mu mihingo itandukanye, hari n'abari kubaragwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni mu gihe rero umuvugizi w'igisoda c'u Burundi ari we Gaspari Baratuza yagabishije intahe avuga ko abasoda b'u Burundi bameze neza ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa mu makuru twahawe n'amasoko yacu, mu makuru adusumira, amatwi adusumira yatubariye ko kuri ubu ngubu abasoda b'u Burundi bo baba bameze nabi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse nyuma y'uko umugwi witwaje intwaro wa M23 usohoye itangazo ugabisha u Burundi ko bugomba gukora ingabo zabwo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abatari bakeyi baramaze kwishikana mu Burundi bagenda n'amaguru, badutangarije batubarira ko inzara iriko irabaha nyene inzira iriko irabamera, ndetse bamwe bakagwa mu nzira kubera imvo y'inzara. Ni ibintu rero bibabaje ku gisoda c'u Burundi mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we atakintu na kimwe bimubariye. Mu gihe kandi bivugwa ko abasoda b'u Burundi bari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo abenshi iyo baguye ku rugamba cyangwa se bagafatwa amatekwa, leta y'u Burundi ica ibihakana ikavuga ko ari ikigwi c'abaroberi cyangwa se ari abasoda b'abanyamahanga. Kandi leta y'u Burundi irongowe na perezida Evariste Ndayishimiye yagirizwa ko mu gihe ibindi bihugu vyohereje abasoda muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo abaguye ku rugamba bagirana ibiganiro n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 ukabaha ivyo biziga ndetse n'abafashwe amatekwa bagafatwa, abaguye ku rugamba nabo bagashinguranwa iteka. Abo Burundi bo ngo siko bimeze, ndetse n'abafashwe ngo bacaba ibiziga byabo bica bijyanwa mu Burundi nyene aho bifungiwe ahazwi nka Agwi Gutamano, aha ni mu mafirigo ngo yoba abitse ibiziga by'abasoda b'u Burundi. Nishavu nange rero ku Barundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi barashavuye cyane, abana b'igihugu barabandanya gusiga agatwe mu mihingo itandukanye. Reka rero ndababariye ko mwi Barundi mubandanye mwihangana nyene, tubandanye twihangana kandi twigumye nyene. Nishavu birababaje cyane, birateye agashavu gusa akundi yitwa bigenza. Reka dusabe Imana izo dufashe
izi ngwano ziri ngaha mu karere k'ibiyaga binini zizohere. Reka rero ndabashimire, turaza gusubira mu makuru yacu ataha mu gihe amasoko yacu aza kuba araduhaye andi amakuru aba agezwe ko kuri ayo masaha. Reka rero ndabashimire, turaza gusubira mu makuru akurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza.